Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, tutiza kadasohoka, bakunzi ba TV Duniani Kote. Birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo arimo n'umutekano, politiki na diplomasi ni mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tuba updating tubabwire uko situation ihagaze, dore yuko rwose nyamuneka ari igihugu cy'u Burundi kugeza magingo ya ibyacyo bikomeje kuba gatiranzamba kanyina wanzama. Nibiza kutwemera rero no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turaza gusimukirayo tugere tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Aya makuru yacu rero nyamuneka reka tuyinjiremo tunasuhuza abakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi, ni abantu b'agaciro by'umwihariko kandi aha mu gihugu cy'u Burundi tutaduhera muri Coline Mujejuru, muri Coline Munanira, muri Coline ya Tongo, muri Coline ya Kinazi, tukababwira tuti mumeze mute, bari Kitega, bari Bujumbura ndetse n'andi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, si byo gusa kandi turaza no kusuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda kuko ni benshi cyane, bari Kongo, bari Tanzania, bari Uganda, bari Kenya, bari Zimbabwe, Zambia ndetse na South Africa. Tubaye ikaze bikuye ku mutima. Tugiye kuba rero tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Noneho nibiza kudukundira n'umuvandimwe tuze kumwakira nawe atubwire byinshi bigiye bitandukanye. Twirukanse cyane rero sindi butinde, nyamuneka nyemera duhite twinjira mu makuru, ariko nyamuneka tuyahere mu bice byano rwose muri teritwari, mu bice byano muri Bujumbura. Tubabwire yuko rwose ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport biri kuvugwa yuko rwose iki kibuga cy'indege cyamaze kugirwa tageti mu buryo navuga ko budasanzwe, ndetse isaha ku isaha kikaba ari ikibuga cy'indege ibyacyo bishobora kuza kuba gateranzamba kanyina wanzamba, cyangwa se gishobora kuza guhura n'uruva gusenya. Impamvu ni iyihe? Ni ikibuga cy'indege kugeza magingo ya cyamaze kuba rwose icyitwa isibaniro by'umwihariko ryo guhagurukirizaho indege zigomba kwataka mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko igisoda cya M23. Murabizi yuko rwose ari indege ziri guturuka i Bujumbura ku kibuga cy'indege zikajya kurasa Minembwe, zigaturukayo zikajya kurasa Zanzibar, zigaturukaho zikajya kurasa muri teritwari ya Rutoro ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibyo byose rero nyamuneka abakuru namaze kwakira ni uko abataramu bamaze kwivugutira umuti. Turaza kubyinjiramo tuve imuzingwa, turaza kugaruka mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, by'umwihariko mu bice byariya rwose muri teritwari ya Uvira. Tubabwire ko abarundi benshi rwose muri iryo joro ryakeye baraye bongeye kwisuka. Abangaba gahunda nuko aba ari ukugaruza bimwe mu bice by'umwihariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyamaze kwigarurira hano za Uvira mu misozi icungamiye umujyi wa Uvira. Turaza kugaruka muri CNDD FDD ni mu gihugu cy'u Burundi, nyamuneka ntabwo bari gucana uwaka. Uwitwa Evariste Ndayishimiye nyamuneka yakamijije ahanganye n'abarimo rwose ba General Prime Niyongabo, ndetse kandi n'abagabo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ndetse amakuru tunafite ibintu ari kuvugwa yuko rwose isaha ku isaha rwose ibintu bishobora kuza guhindura isura, tukabona rwose ivumbi ryatumuka ku mirongo imbere ku rugamba. Impamvu y'ibi byose by'umwihariko impamvu dushobora kuza kubona ibi byose ni uko hari n'amakuru turimo turakira yuko rwose abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi nyamuneka bamaze guhaguruka, bamaze kwambara urugamba, kandi ngo abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi ibyo byose bari kubyumva neza, kuko nyamuneka murabizi ko igihugu cy'u Burundi cyatangiye kugenda gikorwamo imikwabu mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko bagaragaze niba nta kintu na kimwe gihari cy'umutekano muke ushobora kubangamira abaturage, kuko hari umutekano muke rwose umaze kuba ufata indi ntera, ndetse ukaba umwe mu mitekano yamaze kugaragaza ko rwose igihugu cy'u Burundi gishobora kuza gukorwamo akantu. Amakuru rero amaze kwakira ngo witwa Colonel Bugabo ati Minembwe na Gitega si Bujumbura araza neva gukorera abanyamurenge ikibi cyose kugira ngo nyamuneka ibintu byose yifuje bigende neza. Turaza kwinjira mu makuru menshi agiye atandukanye, rero uraza kumenya byinshi bikomeje kugenda bivugwa ku gihugu cy'u Burundi, ndetse birimo no kuba igihugu cy'u Burundi cyanaterwa kudeta na bamwe mu bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo aba Agathon Rwasa, aba bagabo barimo ba General Guillaume Bunyoni bamaze rwose kuba bahaguruka kugira ngo bashikame bakomeze barwanire igihugu cyabo. Byose turaza kuba tubikomozaho, turaza kugaruka ku makuru menshi rero agiye atandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko byifashe gatanu kuri
kuri gatanu rero nta kindi usabwa nimba utari wakora subscribe wayikora kugira ngo ibiganiro n'amakuru byacu bijye bigenda bikugeraho mu buryo navuga ko bwihuse. Sindi butinde rero nyamuneka twirukanse cyane reka mpite ninjira muri ano makuru kuko ni bimwe mu bintu by'agaciro n'ubundi mba nabateguriye, ariko by'umwihariko duhitira amakuru yacu tuyashyira mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana rero ibyacu byamaze kuba agatereranzambakanye na wanzamba, kuko amakuru ndimo ndakira ni uko rwose mu bice by'hano muri Komine Mujejuru hari kugaragara abantu batazwi muri Komine Murangara, muri Komine ya Tongo, muri Komine ya Kinazi. Abo bantu batazwi rero barimo baragaragara ngo bikaba binakekwa ko ngo ari bamwe mu basirikare ba Red Tabara cyangwa se ba M23 bashobora kuza kwifashishwa by'umwihariko mu gukomeza guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose amakuru namaze kwakira nuko isaha ku isaha nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi ibintu biraza kugomya guhindura isura, kuko barimo baragenda bakora umukwabo benshi bakabafungira ku ma station agiye atandukanye, ariko ibi ntabwo birimo biratuma n'ubundi amabariyeri n'ubundi ashyirwaho muri iki gihugu. Hano mu Cibitoke hari bariyeri zirenga 20 ibyo ntibigaragaza ko igihugu kidafite umutekano muri za Komine Mujejuru, za Komine Murangara, kandi n'ubundi ntabwo igihugu cy'u Burundi biri gutuma bamwe mu bakirwanya batari kwidedembya cyangwa se ngo bagikatakate, by'umwihariko bakurure byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bikiberamo. Birumvikana yuko rero ari igihugu kugeza amagingo ashobora guhagarara n'amaguru abiri, nkavuga ati mu gihe kitaza gucunga isambu ryacyo gishobora kuza guhura ruva gusenya. Ku kibuga cy'indege cyitema Ikonda International Airport System, ikibuga cy'indege iravaho isaha ku isaha bagahita bakeka ko ahantu hashobora kuraswa. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga mu kaga gakomeye cyane. Hari urwikekwa yuko iki kibuga cy'indege gishobora kuza kuraswaho isaha ku isaha. Si ibyo gusa kandi nyamuneka no mu mujyi wa Gitega ikijyanye n'umukwabo umeze nabi cyane, ahangaha rwose za Bujumbura umeze nabi cyane, ku buryo uwo bari kubona wese bakamwikanga gusa bari guhita bagira gute bamuta mu mvuto, yewe n'abamotari batari kubaribira izuba. Rero nyamuneka ubwo nta kindi usabwa nimba utari wakora subscribe witse kugenda uyikora, kuko n'ubundi ndaza amakuru kayagarura kamo mu buryo bwibutse, ariko kamanzi nakiri umuvandimwe nawe agire icyo atubwira. Nagire mvuge icyo mvuze kuri iki kiganiro. Sinzi nimba u Rwanda yenda mu bijyanye n'iperereza n'ibikorwa bakora, mu minsi yahera naregetse gusa n'uvuga ikintu kidasanzwe, mvuga yuko burya leta CNDD FDD na FDLR yari cyo kimwe. Birashoboka ko umuntu yoba yarabyumvise, yoba yaravuze ko nkabije canke noba ndengeje urugero mu kuvuga ibijyanye na leta y'u Burundi, ariko umuntu uwo ari we wese yazi imitekerereze yabariye abantu muri CNDD FDD arazi yuko atabo batandukaniye na iriya migwi ya FDLR ariyo yashinzwe n'interahamwe. Nariko ndabaza ikibazo kivuga ngo mbega nimba leta y'u Rwanda ishobora kuganira na leta y'u Burundi, ni nkaho yonaganira na FDLR, kandi ndazi yuko ku gihugu cy'u Rwanda uyu ari umurongo ntarengwa yo kuganira na FDLR. Nimba u Rwanda rwumva ko ushobora kuganira n'u Burundi, ngira ngo ariko ndazi ko bafite bafite ubuzobere mu bijyanye n'amatohoza n'iperereza, ariko buriya CNDD FDD kuva igifata ubutegetsi murazi ko haheze nk'imyaka ngira umwe cyangwa ibiri ariho Petero Nkurunziza yakorana n'u Rwanda, kandi icyo gihe u Burundi n'u Rwanda byari bimeze neza cyane, n'abanyarwanda ndetse bari baratashe, bari barasize amatongo yabo n'ibindi bintu i Burundi, benshi bari bagarutse. Ko burya nk'abanyarwanda yenda ntibabizi, mu Burundi abanyarwanda bari bafite ubutaka, bari bafite impangu muri za quartier za Ngagara, aho bita Cibitoke, nka quartier 5, iziya quartier 5, quartier 6, quartier ya mbere ya kane, ziriya nzu zose nyinshi zari z'abanyarwanda, muri za Rohero,
za Cibitoki, za Musaga, burya igisagara hanini c'Ibujumbura hari ibice byinshi byarimwo abanyarwanda benshi kandi bari bifitemwo amazu. Hariho n'ibindi bice nka za Gihanga, za Cibitoki, Imuyinga, abanyarwanda bari mu gihugu cyose cy'u Burundi. Rero aho batahiye igihe FPR ifashe u Rwanda, urumva ico gihe bamwe baragurisha, abandi bararetse ntibagurisha, abandi bakagurisha amafaranga makeya, ariko abandi barabyihorera. Kuva ico gihe rero urumva batashe, igihe rero Nkurunziza agarutse bafashe ubutegetsi batsinze amatora muri 2005, ico gihe abanyarwanda benshi bari basubiye baragaruka i Burundi kureba ibintu byabo, abagurishije bihuta bakagaruka kugurisha neza, canke abandi mbere bakaza, ahubwo bakaza no kugura impangu, kugura amatongo i Burundi. Ni ukuvuga ngo hari ubwisanzure mu myaka ya mbere ya Petero Nkurunziza n'intwaro y'u Rwanda. Nyuma rero hamaze kuba bya bindi by'uko hariho bamwe mu bihangange mu bagenerale bagiye kumenyekana, iperereza ry'u Rwanda ryagiye kumenya ko bakorana, ari bo bafinansa FDLR. Ico gihe niho hatanguye kuba agatotsi hagati ya leta ya Nkurunziza na leta ya Perezida Paul Kagame. Ibyari bihari mu bisanzwe no kumenya yuko CNDD-FDD kiri mu ishamba yakorana na FDLR muri Kongo mu ntambara zose bagwanira hamwe. Nico gituma rero ngira ni kubera bari bagifite ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi kikirimwo abatutsi benshi, bamera nk'abahishije ingeso, ariko bamaze kubona ko bamaze kwigarura ubutegetsi kandi abatutsi bari mu gisirikare bashobora kubagira, bace rero basubira muri bya bitekerezo byabo, basubira muri ba bagenzi babo. Niho rero hatanguriye urwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko urwanko hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntigwatanguranye n'ijya coup d'etat ya 2015, byatanguye mbere, kwinubana byatanguye mbere. Cyo gituma rero nk'ijya pretext bavuga ngo coup d'etat ba Niyombare bande, barya bose rega ba Niyombare birashoboka ko hari abanyarwanda benshi batazi uko ba Niyombare bari abantu bakomeye muri CNDD-FDD. bari urabona Niyombare yarigeze kuba chef d'etat major, yarabaye umuhanuzi mu biro kwa perezida, yarabaye umenga n'umukuru w'iperereza. Rero ivyo byose hariho bamwe mu CNDD batashima yuko hosubira kuba imigenderanire hagati ya FDLR na ziriya ntera hamwe na CNDD-FDD. Abo rero baragwanyijwe, benshi barirukanwa, abandi benshi baricwa. Muribuka witwa Hafsa Mose igihe aza mu Rwanda akareba impunzi zari zahunze 2015 agakorora Mosozi, yari mu CNDD-FDD. Ico kintu rero icaramukwegeye kubonwa nabi kugeza agandagurwa n'inzego za CNDD-FDD nyene. Rero ivyo hari abantu benshi bataza mu mateka. Burya rega ipolitika ya CNDD kuva kera, yaba umuhutu yaba umututsi atagomba kuvuga rumwe nabo, baramucishije ku buhomba, baramwica, adashoboye guhunga baramwica. Rero iyo niyo shusho y'intwaro ya CNDD-FDD. Rero muri iki gihe intwaro ya CNDD-FDD ibona igiramiwe n'ifatwa rya Uvira, n'intsinzi AFC/M23 iri kwiragira ku Barundi n'abakongomane bose muri rusange. Rero urumva biraboneka yuko leta ya Burundi ifite ubwoba bwinshi kubera ibyaha yakoreye AFC/M23 mu kuja gushigikira ziriya ntera hamwe za FDLR zari muri Kongo zagwanana n'igisirikare cya Kongo. Ibyaha bakoze rega buriya AFC/M23 yarabuze ibintu byinshi, barayigwanije, barayigirira nabi, kuko burya n'ubw'igisirikare cy'u Burundi catsinzwe, ariko cararusha ubuhinga atirisi igisirikare cya Kongo, cararusha ubuhinga n'ibindi bisirikare canke bari abawazarendo. Cyo gituma intererano y'u Burundi mu ntambara ya Kongo
nubwo itagize ivyishika ko ngo bagire ku intsinzi ariko birashoboka ko ibyo bononye mu ruhande rwa AFC M23 vyabaye vyinshi. Ubwicanyi yakoreye abanyamurenge buriya bwo mu Gatumba n'ubundi bwicanyi yagiye ikora, urumva ibyo byose birayitera ubwoba, akavuga ati abanyamurenge bagiye gukomera, bagiye kudutsinda, badutsinze, ndetse urabona ko bagerageje gufata Minembwe na biriya bice bya Mikenke bikabata kuwa amazi. None umunsi bari bagize ibitero, aho ibyo bitero baratsindwa, ndetse bivugwa yuko hari abasirikare benshi b'abarundi bafashwe mpiri, bagafatwa mpiri na Twigwaneho na ASM 23. Ibyo rero birabateye ubwoba cyane, ibyaha bakoreye abanyamurenge, ubuhombe bateje AFC M23, bafite ubwoba. Birashoboka n'inzego z'iperereza zabo nazo nyine z'i Burundi ko zikora, bakamenya ko hari imigwi y'abarundi ishobora gushigikirwa igatembagaza igisirikare cyatsinzwe muri East Congo c'u Burundi. Rero ibyo byose muri bwa busazi bwa Ndayishimiye ashobora gufata nk'abatutsi bari mu Burundi, bari abanyamurenge bari mu makambi nk'ingwate. Rega n'abarya abanyamurenge bari Uvira bariko bababwira ngo bahungire i Burundi kugira babagire ingwati. Noneho leta y'u Burundi ivuga ati rero leta y'u Rwanda nintera AFC M23 ikantera, aba batutsi bazoba babahevye, ari abatutsi bari Burundi, ari abatutsi b'abanyamurenge, ari barya bavira bagomba kwegeraniriza Burundi. Leta y'u Burundi irashobora gutangaza ati rero mukaramuka munteye, aba batutsi bobo ndabamarira kuri Songoye. Rero nico gituma nababwiye nti burya leta CNDD-FDD mu bitekerezo, muri ideology no mu busazi by'ibyo bashobora gukora ntawe bitandukaniye n'ibyo AFDLR yakoze muri Kongo. Biriya byose byo kurya abantu, kwica abantu urubozo, guca abantu imitwe, bijya n'ibintu bose bagira kandi bagashira mu ngiro. Kubw'ibyo rero niyumvira yuko AFC M23 na leta y'u Rwanda mu byo itegekanya mu ntambara zishobora kuba hagati y'ibyo bihugu, canke AFC M23 canke uyundi mugwi wose wotera uvuye w'abarundi ushigikiwe, bakwiye gushiramo prevision. Mbega ni gute abarundi, abatutsi n'abatavuga rimwe na leta y'u Burundi bari Burundi boshobora gukingirwa gute? Atari ivyo, nimba AFC M23 canke Rega burya u Rwanda rushobora kudatera u Burundi, ariko abarundi bonyene bakabitanga bagatera u Rwanda, kuko erega iyo leta itsinzwe guverinoma ikaboneka ko iri muri feira, inamana ni ukuvuga yuko bashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi. Burya rero kubona baratsinzwe Uvira, kubona ikibuga c'indege bana ko batagikontorora, Ubujumbura bakabona ko batakibukontorora, barashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi nka kuriya bavuze, bagasotora u Rwanda baciye mu Kirundo. Hanyuma rero bigatuma leta nayo y'u Rwanda itazinga amaboko, ahubwo ishobora guca ibivuna. Senariyo rero zishoboka nezi, Ndayishimiye mu bwihebe bwo gutsindwa muri East Congo ashobora gukora igitero c'ubwiyahuzi ku Rwanda. Mu gihe rero u Rwanda go kwivuna, urumva kuko u Burundi ntibushobora kuvuga ngo twavuga ko gutsinda u Rwanda, ahubwo u Burundi buzoca bunyegagira muri bari abatutsi, nkambi z'abanyamurenge, abarundi b'abatutsi bariyo, canke abandi bari muri iriya migambwe nubwo b'abahutu ariko badashigikiye CNDD-FDD, bagacisha ku buhomba. Kuko erega leta CNDD-FDD abantu benshi ntibatawe ko ari leta y'abicanyi gusa,
ari leta yo gusahura igihugu gusa, atari leta ifite porogaramu n'imwe yo guteza imbere igihugu. Rero abantu nk'abo b'ibyihebe batsinzwe b'amabandi bashobora kugira agashavu bakatangaza mbere ku mugaragaro, kuko urabona ko interahamwe zose za FLN n'abandi bose barwanya u Rwanda murazi yuko bahawe karibu, bahawe ikaze mu gihugu cy'u Burundi, bagakorera imyimenyerezo, bakarunda ibigwanisho. Rero urumva bashobora kwihenda muri bwa busazi bwabo bagakora igitero cy'ubwihebyi ku Rwanda. Icyo gitero cy'ubwihebyi rero nibaza ko coronka igisubizo gihagije cyane kivuye mu Rwanda, ku buryo rero baca bavuga ati ko dutsinzwe impande zose, reka bakore nka kujya kwa guverinoma ya Habyarimana, bace bahitanisha kiramututsi n'undi muntu wese atavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Rero ivyo amakungu akwiye kubimenya. Ni akamo duteye amakungu, ni akamo duteye ibihugu byose byo muri aka karere bitifuza yuko ibyabaye mu Rwanda byongera kandi kuba, ibyabaye i Burundi 1993 byongera kandi kuba, aho leta ihaguruka igahitanisha itongora abatavuga rumwe nabo leta yabo mu bwoko itabona neza. Rero icyo gituma nako ndavuga yaba AFC/M23 turaye kwa u Rwanda muri izo ntambara canke umugwi w'abarundi woba ugomba kwinjira gutera Burundi, gutembagaza leta y'u Burundi, boshira mu nteguro ibijanye no gukingira ubwoko bw'abatutsi bari Burundi canke n'abahutu, abiyita abahutu batwa batoba bashigikiye umugambwe CNDD-FDD, kuko bishobora kuba akaryo ko guhitanisha abo bantu bose. Nubwo nababwiye mu kiganiro mperuka kugira ntibirababaje kubona Uburundi atasomo bakuye mu byabaye 72, 93, 8, mu Rwanda ibyabaye 94, ibyabaye muri Kongo imyaka 30 irashize. Kubona Uburundi butigeze bukuramwo isomo birababaje cyane n'agahinda. Ariko biriya vyiyumviro by'ihonyabwoko vy'ukwanka abantu atacu baziza, bijya bimeze nk'urumogi, bijya bimeze nk'ingwara, inka kurya imbwa ushobora kuyibona ifashwe igasara igatangura kurya abantu kandi yahora ibana neza n'abantu. Ibyo rero mu nteguro yo gutabara, yo gukingira, kuko byabananiye guhonya abari mu minembwe ndetse binabagoye guhonya abari muri biriya bice byose bya Easter. Ubu rero bari mu bwihebe, bashobora gukora igikorwa cy'ubwiyahuzi. Rero ngombye kukubwira aya makuru, birashoboka ko utayazi neza fatiye kuri iki kiganiro ihejeje gushira ku rubuga. Hanyuma rero ndetse no gutabariza abarundi kuva kera, hariho imigwi ya za Fokode, ya Zande yamyitabariza abantu mu bwoko bw'abatutsi cyangwa batavuga ari kimwe na CNDD-FDD, ko hariho integuro y'ihonyabwoko. Ariko abantu benshi, reka n'igihe mu Rwanda bavuga ko hazoba ihonyabwoko, abantu benshi ntibavyemera, ntibabona ko bikunda. Ariko rero amahanga yamayirizariza, aya mahanga ariko arasamaza, ahubwo ibyakozwe n'aba bantu ba FDLR batashoboye kugwanywa ngo barandugwe, ahubwo bigatangara kubona amakungu n'ibihugu bimwe bimwe bihambaye, Amerika, Burayi, South Africa bashobora kuja inyuma y'aba bantu bakabashigikira. Twarabonye ko babashigikiye mu ntambara batsinzwemwo Igoma n'i Butare. Rero twongeye gutabaza inkumbi itaragwa i Burundi, kuko bari abantu n'ivyihebe baratsinzwe, bagerageje kuja guhonya mu minembwe vyanse. Ubu rero bari mu bwihebe bw'ivyo byaha byose. Bashobora gukora rero igitero cy'ubwiyahuzi giciye mu Kirundo canke mu Yinga canke mu Cibitoki, bakiyahura ku gihugu cy'u Rwanda.
rero ivyo bisanzwe bizwi byarakozwe integuro imyimenyerezo aho Burundi bwegeranije aba FDLR interahamwe zose aba FRN aho Burundi bwegeranije za Wazalendo ndetse birashoboka na bamwe mu gisirikare ca Congo bamwe mu ba mercenaires ba Colombia canke interano zo muri South Africa canke muri Tanzania barashobora kuba barabaye muri izo nteguro zo gutegura guhonya abatavuga rumwe na CNDD-FDD canke abo CNDD ibona ko badakwiriye kuba Barundi kuko Tshisekedi yabona ko abanyamurenge canke abatutsi badakwiye kuba abakongomani. Rero ivyo turatabaje turaburiye ivyo bihugu biri muri izo konfi bitegekanye uburyo bashobora gutabara n'abo bantu ariko kandi n'abandi nyene bari Burundi turazi ko mu gisirikare cy'u Burundi kiracarimwe abasirikare benshi mu bwoko bw'abatutsi n'abandi barundi bari mu Burundi badashigikiye programme CNDD-FDD erega bitegura ukuntu nabo bashobora kwigwanaho ntibafatwe nka za grassroots nka za ntuze bya bihori bafata zanzige bafata bakotsa. Rero ivyo babe magabo abatutsi bari Burundi abahutu batarabwa ryiza na CNDD-FDD babe magabo babe maso bashobore kwigwanaho mu gihe ubutabazi bushobora guteba babe bamenya uko bashobora kwigwanaho kuko leta nsazi yatsinzwe muri Kongo yatsinzwe mu misozi ya Minembwe n'ishavu ryinshi n'ubwihebe barashobora kubafata anotaje maze rero bakabarimbura. Nakamo rero duteye kugira ngo abafite icyo bokora bashobore kugikora nuko Imana ibagirire neza kandi kingire abarundi n'Uburundi bo mu moko yose no mu ndimi zose kuko nanone twese turi umwe abanyafrika turi umwe tugowe rumwe ubukene n'intambara ziduhagaze ku gakanu ariko twifuza ko umunsi umwe bizoba muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba muri irya ntambara irimwe ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko ziriya ntambara zirimwo abantu nka muri leta ya Kongo leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo urumva bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi icyo bukwiye gukora n'iki ntihararengerana bashobora kuvuga bati turabivuyemo ariko ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo yumva yuko yari akwiye gukurikirana n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya niyumvira yuko Burundi buriko buracegwa kwikura mu bibazo by'intambara zibuza abakongomani kuko urumva nta ntererano nta bushobozi nta bumenyi nta buhanga bafite nta gisirikare bafite cyotuma hari done bahindura ku bijyanye no gutsinda AFC M23 ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara nk'uko ibihugu bya Hollande ibihugu bya Canada bimaze kubimenyesha ntacobuza kuko iyi ntambara ishobora gutandukira mu Burundi kuko nk'uko twabivuze urabona bahaye ikaze ku kibuga c'indege c'Ubujumbura niyo logistique icayo kuja gutera ingabo za AFC M23 bacukiye FDLR n'iriya migwi yose igwanya u Rwanda noneho bihindura abansi b'u Rwanda noneho urabona yuko bamaze kurenga umurongo utukura mu bijanye n'ivyo igihugu cy'u Rwanda gishobora kwihanganira canke n'ivyo AFC imaze
AFC M23 urabona ko Burundi bwamaze kurenga mu gutukura kuko nubwo batashoboye gutsinda urugamba ariko ibyo bahombeje ku ruhande rwa AFC M23 urumva yuko burya erega iyo utsinzwe urugamba ingaruka nibyo nabwe ntiburya Burundi bugomba kwitega ingaruka zo gutsindwa intambara bisutsemo. Izo ngaruka rero nizo zishobora kuvamwo imigwi ishobora guhita ifatira noneho ya migwi yifuza gutembagaza guverinoma CNDD-FDD nabo bose batanezerewe bacinyijwe bagiriwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD bashobora kwiyegeranya noneho bakabonayo gutembagaza intwara CNDD-FDD kuko intwara CNDD-FDD cyane cyane kajya kagwi gatoya k'abantu bakeyi bavuga ngo ni inararibonye bihangange amazina atari make bashobora kwiyita kagwi gatoya k'abahagarariye bari muri secretariat mugambo CNDD-FDD akagwi gatoya kari kumwe na president Ndayishimiye abageneral bake bari kumwe na Prime Niyongabo nk'abantu ngira ngo badashika 20 bahari bobo babona ko inyungu ngira barabona inyungu byo kwisuka mu ntambara muri Kongo ariko turavye abasirikare bamaze kuhahonera imbonera kure zimaze kuhahonera imfuvyi abapfakazi barira nta gihoza mu Burundi niyumvira yuko uretse ako kagwe mbejeje kubabwira ngira atabandi bobona inyungu kubijanye n'intambara iri kwirabera muri Kongo. Rero ibyoshikira Burundi ni ingaruka mbi